Shalom, shalom, bwoko bw'Imana, ndabaramukije, ndabipfuriza amahoro y'Imana mwese, groupe bamaso, namwe mwese abasenzi, abihanganye, abiyejeje, mwese turi ku rugamba, urugamba rurakomeye, tugiye kuyaga amajambo y'Imana. Jewe ngiye kuganira namwe muri iki kiganiro nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu mu 2021. Ngiye kubashikiriza ubutumwa bw'Imana, Imana yampaye uno munsi muri kino gitondo. Kubw'ivyo rero ngiye gusoma uko nabihawe kandi nta na kimwe nongerako canke ngo nkureko. Hanyuma rero utega amatwi kandi ubu butumwa burakuraba nanje burandaba, kandi ubutumwa nubwo abantu bose bagomba kwitegura kugira ngo bitegurire gusanganira umwami w'abami agiye kugaruka. Mutega amatwi mwese mwumva ijambo ry'Uhoraho. Abarenganije abandi mwese mugiye kurenganywa namwe. Igihe kiraje kugira ngo Imana nayo yihore ibibi byose mwakoze, ibibasubize ku mitwe yanyu, kubera ko mwanse kwihana. Abagore bahemukiye abagabo babo, igihe canyu kirarangiye. Abagabo mwahemukiye abagore banyu, igihe canyu kirarangiye. Umwami Imana yaharuye asanga ibipimo byanyu ntibikwiye namba. Ayo majambo tuyasoma muri Daniyeli igihimba ca 5 umurongo wa 24 kugeza 28. Maze ico gihimba c'igikonjo kirarungikwa kivuye kuri yo. Iyo nyandiko irandikwa, kandi inyandiko yanditswe niyi: mene mene tekeri ufarisini. Kandi uko ivyo bisobanurwa nuku: mene risobanurwa ngo Imana iharuye imyaka umaze uri ku ngoma, iyishize ku iherezo. Tekeri risobanurwa ngo wagezwe ku munzani basanga ntushitse. Peresi risobanurwa ngo ubwami bwawe buragabanganywe buhawe abamedi n'abaperesi. Imana ihabwa icubahiro. Tugiye kubandanya dusome ayandi majambo hepfo. Imana iriko irakomeza kuvuga iti: none rero ko mudashikije urugezo mwari mwaragerewe, Imana yari yahaye umuntu wese muri mwebwe akayungiro kagiye kuyungurura. Abatamba batarika uno munsi bagiye gutembagara, kandi uriko aratemba ntazoba agitambira uriko aratembagara, ahubwo bose bagiye gutembagarira ku gatembwe, batembekere ubutakigaruka. Ko wanyaza abandi nawe bagiye kukunyaga. Ko watinya abantu aho kubaburira, urupfu rwo ntiruzogutinya, kandi uzohanirwa hamwe n'inkozi z'ibibi. Ko warenganije abandi nawe bagiye kukurenganya. Ko wabesha abandi nawe ugiye kubeshwa, kugeza aho uzosigara wizeye umuyaga, weza amaso ibipfungu, utakigira n'uguhanirwere. Inzamba y'Imana igiye kuvuga, abakoze ibyaha bose bavyemange, bija habona, maze babe iciro ry'umugani, nk'uwo baciye ko Nimurodi yabaye cihabugabo kw'isi, Imana ikaza igasenya umunara w'Ababeli. Ayo majambo tuyasoma Itanguriro igihimba c'10 umurongo w'8 kugeza 9. Kandi Kushi yavyaye na Nimurodi, niwe wa mbere yabaye cihabugabo mw'isi. Yari umuhigi w'agahebuza imbere y'Uhoraho, bituma acibwa kw'akagani ngo ni nka Nimurodi yari umuhigi w'agahebuza imbere y'Uhoraho. Dusome kandi Itanguriro igihimba ca 11 umurongo wa 5 kugeza 9. Maze Uhoraho amanukanwa no kuraba ico gisagara n'uwo munara abana b'abantu bubatse. Uhoraho aravuga ati: raba, ni ihanga rimwe kandi bose basangiye ururimi rumwe. None iki nico batanguye gukora. Erega nta kizobananira noneho kuco bazogabira gukora cose. Nuko ngo tumanuke tuyoberanye ururimi rwabo, boye kumvikana mu kuvuga kwabo. Nuko Uhoraho abasabagiriza mw'isi yose, baca baheba kubaka ca gisagara. Nico catumye izina ryaco citwa Babeli, kuko ariho Uhoraho yayoberanije ururimi rwabo mw'isi yose, kandi ariho Uhoraho yabasabagirije mw'isi yose. Amen. Abenshi bagiye gutungurwa giturumbuka batagira gitabara. Mwarigize agakomeye, none rero reka ivyanyu namwe bibakomerane. Muzosigara
mufata imisange ihanyuka atawo kubahanirwere. Hunga udapfa yewe mugore wa Loti, ntukebere nturabe inyuma, ahubwo kazanya uramirize, woye kurimbukanwa na Sodomu na Gomora. Itanguriro igihimba ca 19 umurongo wa 24 kugeza 26. Uhoraho atuburira kuri Sodomu na Gomora umuriro n'amazuku bivuye kuri we mw'ijuru, akomvombora ivyo bisagara n'ico kiyaya cose n'ababa muri ivyo bisagara bose n'ivyari vyarahameze vyose. Ariko muka Loti amukurikiye akebuka inyuma, aca ahinduka inkingi y'umunyu. Jewe Uhoraho ndahagurutse, ndaje gutabara abarenganijwe bose, guhera kuri gato gushitsa kuri kinini. Kandi ubwenge bw'abahanga ngiye kubuhindura ubupfu, bazokwisanga mu mitego bikururiye bonyene. Tega amatwi wasiwe, eheraba uratewe, kandi none heraba utewe utiteguye. Ugiye gusigara uri mu bugaragwa, umeze nk'agati k'inkokore, kuko wahanuwe kenshi ariko wanka kumva. None heraba urarimbutse. Wari ukwiye kugendereza ibihe, ukamenya ko ari ibihe vy'imperuka, ariko noneho vyahishijwe amaso yawe. Itegure guhagarara imbere y'intebe y'imanza, kugira ngo wemange ivyo wakoze vyose. Yaba warihanye wogiriwe ikigongwe, ariko wahisemwo ubugarariji. Ndahagurutse, ndaje gutabara abagabo bahohotewe n'abagore bahohotewe, ivyabaye vyose n'abaye icabo na cavyo. Umuntu wese atatunganije ubugingo ngo ave mu bibi yagendeyemwo azobibazwa. Ubwibone buri mu misore n'inkumi sinzovyihanganira, kuko bigize akagarama ruganda ngo ntawo dushobora. Ariko noneho hagiye kuza igihe aho umuntu wese agiye kuja ku rutonde rw'abandi, akajanwa aho atagomba no kumvira abamuhahaza. Ivy'abantu batari biteze byose biraje. Mwene data, ngubwo ubutumwa umuntu wese ahari hose yashikirijwe. Ubutumwa bugenewe abantu bose bari ku isi. Umwami wacu Yesu Kristo agiye kugaruka kugira ngo aze kwima ingoma yiwe hano ku isi. Abantu benshi batatunganije ubugingo bagiye kurimbuka. Kunda uhanurwe mwene data, uce bugufi, utegura ubugingo bicitwa uyu munsi. Uwera Mana yacu, data ugororoka, ndagushimiye kuri Imana itanga imburi kandi ukaburira. Ndasengeye umuntu yumvise iri jambo yihane, apfukame, ace bugufi. Ndasengeye mwene data yihane ibyaha byawe byose, hanyuma tuhagirwe n'amaraso yawe igiciro kinini. Ndasabiye abantu bose bumvise iri jambo bozwe n'amaraso ya Yesu Kristo, maze bahinduke babicari umugisha. Ndavyambaje nshima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.